ba BTV Burundi nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire dore kuri izi ngingo nkuru ziyagize ikibazo c'abene gihugu bo muri zone ya Musaga ni muri quartier Kamesa mu gisagara ca Bujumbura co kwiyunguruza bitewe nuko ibituro vy'amabisi biri kure kigiye gutorega umuti kuko vyavuzwe na Gervais Ndirakobuca umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusangi hamwe n'umutekano. Abunguruza abantu baridogera amastasyo amwe ko baha amaritiro y'igitoro makeya atangana n'amahera baba barishe aya n'ayandi ni mukanya. Abenegihugu bo muri zone Musaga ni muri quartier Kamesa mu gisagara ca Bujumbura bahora bagira ikibazo cyo kwiyunguruza kuko ivyuma bibunguruza bibasiga kure y'ibituro vy'amabisi kigiye gutoregwa umuti nkuko vyavuzwe na Gervais Ndirakobuca umushikiranganji w'intwaro hagati iterambere rusangi hamwe n'umutekano Arlette Mugisha. Ku bibazo bimwe abenegihugu bagira mu kwiyunguruza kuko ibituro vy'imiduga ibunguruza biri kure na cane mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura abafise ingendeshwa zitarekuriwe gushika mu bibanza bimwe vy'igisagara ca Bujumbura bikabagora kuronka igitoro. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca yaramenyesheje ko vuba bwango ivyo bibazo byose bigiye gutorerwa inyishu. Ikibazo cyo mu Kamesa gica gifatana bavuga ko n'urugendo ari runini par rapport ya parking ahiri imoto ahibashikana haraho bitango kuri bare panoramique Rwanda y'ishengero semuseyi baze kuraba ikibanza gihari babegereza ajya kuko mukire bazoshikana hajya bizoba vyoroshe kugira aca shika bitamugoye gushikaho bisi ihagarara. Ni kibazo cavuzwe cyo kunywa igitoro ku mamoto usanga akorera hajya hejuru yo kumusaga nimba ari mu gatondo nimba ari ku mugoroba bakaza bakanywa igitoro kuri ya station hagira iruhande yabo nyene kumusaga hajya indi iruhande ya parking hariho station hajya ego bakaza bakanywesha amamoto yabo bakaborohereza nimba essence ara bakarubatangira kunywa hanyuma imoto za bakazishira mu intuze. Aha rero nikigwa mu bigisha aparamwe vyabo vyo kunywa inusu y'iritiro canya karitiro kamwe arinza hashitse nyina kimwe kugira bahera inyota akinywe nyina hera inyota hanyuma hamaze asubira kuza nk'imisi 3 canke 4 yaheze. Ivyo akaba yabivugiye mu nama yabaye kuri no wa kane yo kurabira hamwe ingene yandikwa z'ingendeshwa zidaca amahera ryagenze. Abunguruza abantu baridogera amastasyo amwe adatanga amaritiro angana n'amahera baba barishe bagasaba ko hocungegwa itangwa gico gitoro ku mastasyo yose. Elvis Munyaneza ngo n'uruhombo kubakora akazi ko kunguruza abantu bataronka igitoro gikwiye ku mastasyo amwe n'ukironse arahasanga amaritiro yasavye adakwiye nkuko bishikirizwa na bamwe muri abo basanzwe barangura uwo mwuga. Wanyoye nk'ilitiro 30 gasanga ugize metero 20 bingabira imodoka irakamye. Rero usanga abantu bagenda nibaza bavuga ati imodoka yanjye sigaye ni wa nabi kumbe kibazo kiri ku mastasyo kandi si imwe cyase zibiri. Imodoka kanaka zitungurutsa abantu niba abantu bambere kubera twebwe mu kugenda turaharura ibirometero tugende bingana urumva twanyoye kuri station ugasanga bya birometero bahora ugenda n'ubigiye ukibara kwa station ibirimo amahinyo. Bagasaba ko ocungerwa bikwiye itangwa ry'igitoro ku mastation yose. Kibazo gira kimuhe dusaba leta yuko yozira control amastation kazatwara nk'ububido kubera abantu benshi bikika mukeza ngo ntibatanga mu kabido kubera iki bazi yuko base mu kabido abanyagirwa cyabona yuko izo station zidakwije. Dusanga hariho nk'ipompe imwe baregeye ikwije neza amakondisi ikwije esas tanga esas kwiri tirimo kwiye dusanga nizo bacakubwira ngo genda mushira kuri ku kabido hariye mu gihe muzindo azi yuko unyoye litiro 5 bacaguhaza tuni nusu cyane zine. Twebwe dusaba yuko amapompo yabo ateza kumera neza kubera twebwe iyo turiko turagura esasi wabo tuba tuyigura natwe ngo tuyicuruza tugire cyo twungutse. Urumva nkamwe tusanze bidakwiye no kuvuga ko turiko turakora nabi. Twasaba yuko baregera amapompo yabo
amapompo yabo agakora neza kuko essence unyoye usanga ikwiye. Abo bunguruza abantu bamenyesha ko ivyo vyahora vyibonekeza ubuho hasanzwe ubukene bw'igitoro vyabaye ndanse. Abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baridoga kuko mu kwiyunguruza bibagora ndetse niyo baronse bisi zitabashikana aho zategerezwa kubashikana kandi amahera bariha atagabanuka. Kente Bizimana. Inyuma yaho ikena ry'igitoro ribice bigacika mu byo kwiyunguruza, abanyagihugu biyunguruza bava hagati mu gisagara ca Bujumbura bagana mu mihana yabo baridoga bavuga ko uretse umwanya baba bamaze batonze ku murongo barindiriye imodokari zibunguruza naho bazironka zica zibasiga mu nzira zigakatira hafi, bigaca bituma bahagenda urugendo rurerure bavuye aho izo modokari zibasiga gushikaho zari zisanzwe zibashikana. Umwe mu basanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura aratubwira ko ico kibazo kihari. Ico kibazo kirahari mugabo ni kiri ku bantu bose. Nka James imodoka iyi je ntamukira ntamukayira ndamushikana aho ategerezwa gushika kubera aba yarisha amahera yiwe. Ico gituma atamuntu yokwitwaza ngo bitoro ngo birakenye kubera ko yemeye kumupakira, ariko nivugira ku ruhande rw'uwanje mugabo hari ababikora apana kuza batamukayira ngo bitoro birakenye kuko nubwo bikenye warinze ukirongo ukabapakira bashikane. Mwomenya ko ivyo biriko biba mu gihe n'ibiciro vyo kwiyunguruza biheruka kuduzwa n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo kunguruza abantu n'ibintu. Muri zone Cibitoki muri komine Ntahangwa haribonekeza isuku rike mu bibanza bimwe bimwe bituritse ko abasanze batora imyavu baza kwitora haciye igihe kinini, bagasaba ko hogira ikikozwe kugira ngo amazi ntarenga inkombe. Ange Sherisa Nzeyimana. Aho twaciye mu bibanza bitandukanye vy'igisagara ca Bujumbura, ibice bimwe bimwe haribonekeza isuku rike ku mifurege itwara amazi. Aho twovuga Cibitoke kujya gatatu n'irya kane rya Kanyoni, abenegihugu bamwe bamwe baridoga ko abatora ubucafu bwo mu mpangu bateba kubitora, ivyo bigatuma hariho ababuta mu mufurege. Ikibazo kihari nuko kenshi barateba kuza gutora ubucafu bwa muri quartier, hanyuma usanga bamwe rero imvura iguye kugira bashire kugabanya aho basaba bashira ubucafu mu mihana yabo bashatse mu mifurege gahita bikasha bimanuka ngaha. Bagasaba leta ko yo bafasha bagahimiriza abasanzwe batwara ubucafu kuza baraza ku gihe. Leta kiriko twoyisaba nuko twebwe ngaha turi ngaha tumaze kubikurayo hajya kwa gatandatu yozibangutsa bakaza gukuraho ubucafu twakoye mu mifurege iyo byamanutse kugira ngo bive ngaho kwibarabara. Hamwe yacu twosaba kandi nuko kandi bohimiriza batwara ubucafu kaza butwara banyarutsa mu mihana ngaha itwe ihegere kugira ngo ntibande yabisuka bize biraza guteza ingorane ngaha bihacafutse. Izo biruko mu gihe ubucafu bwibonekeza muri uwo mufurege hagaragaramwo ibicupa hamwe n'amashashi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga bw'ejo hazoza ingénierie pour l'avenir muri mu bw'igifaransa ugeze ngaha mu Burundi. Ibiharuro vy'abakenyezi baje kwiga muri ivyo bisata vy'ibiharuro ari bito cyane kandi ari ngirakamaro mu iterambere ry'igihugu. Ivyo bivugwa n'umwigisha muri za kaminuza mu gisata cy'ibiharuro Dr Menedora Kari mu muryango arongoye ishiramwe ry'abakenyezi bize muri ivyo bisata vy'ibiharuro. Tumukurikira. Mu Burundi kijanye n'igitege cy'abagore biga ibisata bijanye n'ibintu by'ibiharuro ni gito cyane kuko ndayivuze mfatiye ku cigwa twakoze mu mwaka wa 2019 twongera turagisura mu mwaka wa 2021 aho twasanze abakenyezi baserukiwe ku rugero rungana n'ibice 13% aho n'abakenyezi bigisha mu za kaminuza zitandukanye mu bisata bijanye n'ibintu by'ibiharuro, ibisata shingiro byo mushinge biterambere rirama igihugu. Hanyuma kucerekeye abigeme nabo biga mu byo bisata mu biharuro twakoze mu bushakashatsi twakoze twasanze nabo nyene batari ku rugero rushimishije kuko baserukiwe ku rwego rungana n'ibice 19%. Intambamyi zihari zimwe zimwe harimwo kutemera ko nabo bashoboye ugasanga nabo nyine barikumiriye bakavuga ati ibintu biragumye cyane twe nabyo twoshobora, ariko rero aho tubatera intege cyane ko hagiyemo gushaka nabo nyine barashoboye nk'uko abagabo babishoboye, nabo nyine barafise uburenganzira bwo kwiga ibisata bijanye n'ivy'ibiharuro.
rero nk'abantu hamagarira abo bakenyezi nabo bahurumbire ibisata shingiro ibisata bijanye n'ibiharuro kuko nivyo mushinge w'iterambere yama mu gihugu. Igihugu cyose cyateye imbere ni ukubera ko cyasize imbere abakenyezi kandi cyashize imbere ibintu by'ibiharuro kugira umenye mvahe njahe ubanza gukoresha ibiharuro. Abakoresha barasabwa kureka abakozi babo kuja mu masendika kandi bakanabaziganiriza muri INSS. Ivyo bikaba byavuzwe mu nama yahuje abaserukira abandi bararira abantu n'ibintu igihe bariko bashira habona igitabo banditse ku nyifato abakoresha bakwiye kugira. Jules Verne Nakimara. Abakozi bo mu mashirahamwe yo gucunga abantu n'ibintu abasitiye nk'uko benshi bakunda kubita baridogera abakoresha babo ko bataborohereza kuja mu runani. Leandre Ndayizeye ajejwe ubushakashatsi muri Kosibu avuga ko kuja mu runani hamwe n'abandi bakozi si akamaro umukozi n'umukoresha mbere agahamagarira abakozi kuyijukira. Akaryo ko umuntu wese atahura akamaro k'amasendika yaba umukozi ntiyigeze ibazwa aje muri sendika, yaba umukoresha ntabone sendika nk'iyije kumugwanya, yaba leta ahuriye ko sendika ari yije guhagararira ubutunzi bw'igihugu. Ibyo rero byotuma amasosiyete akomatera imbere, abakozi bagatera imbere. Twagomba kugaruka cyane cyane natwe ku bakozi bahurumbira amasendika kuko abakozi batari muri sendika ico gisata cabo kizotera imbere. Nayo avuga ko abakoresha batabatangira intererano cotisation mu mashirahamwe yo guteganiriza kazoza abakozi. Celestin Mpabonayo icegera cujejwe kwegeranya intererano z'abakozi n'abakoresha mu ishirahamwe INSS avuga ko ikibazo kiri ku bakoresha babo kuko INSS yo ikora ivyo yategerezwa gukora. Twaragerageje kubikiza amategeko twe mu ishirahamwe turatangura tukandikira umukoresha tukamubwira ideni aheranye. Iyo tumuhaye iminsi 15 ataca akozwe tuca dutangura ikintu kwitwa recouvement forcé. Nukuvuga mu minsi 15 ataca akozwe turashobora kugara amakonto. Twonasaba yuko iyo ministere abo bakoresha batari anode batatunganiza abakozi yuko bakura ku rutonde. Tavuzwe mu ruganda abarongoye urunani ruhurikiyemwo amasendika yo kurarira abantu n'ibintu bahaye abamenyesha makuru kuri ubu wa kane. Niyo nkuru duciye turangiriza ko reka ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye. Nshimiye na bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru. Nshimiye n'uwahagarikiye ari we Haimo Prosper. Niyo nkuru reka ndabasaba kumva mubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Mugire weekend nziza, mugire aho muba mubahwe murakoze.